gatandatu igenekezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2023 mu mabanki y'ubudandaji n'amaposita no mu mashirahamwe kuziganya no kuguranana hisunzwe ibitigiri byatanzwe n'Ibanki Nkuru ya Republika y'u Burundi. Kubera ivyo tuhamagariye amabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kwakira neza abayitura kandi tugasaba ko bokugara umunywanyi wa nyuma agiye. Ku bijanye n'amafaranga y'abenegihugu yegeranijwe n'abajejwe intwaro twashaka kumenyesha ko abakozi ba banki basanzwe bari mu ntara zose bari ku kivi kugira ngo bafashe abajejwe intwaro gusubiza abenegihugu amafaranga yegeranijwe kandi icyo gikorwa caratanguye bamwe baramaze kuyaronswa. Kuva kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2023 ingingo z'agateganyo zari zafashwe muri iki kiringo zo gushinga ibitigiri ntarengwa by'amafaranga bikuzwa cankwe abikwa ku makonte zizoca zihagarara. Turahimirije abantu bose kwijukira ubundi buryo bwo guhanahana no gukoresha amafaranga biciye mu mabanki, gukoresha ubuhinga bwa none, gukoresha amasheke n'ibindi kugira ngo hagabanywe ikoreshwa ry'amanoti mu kuriha. Mu kurangiza twashaka kuvunira akagohe abenegihugu iyo Ibanki Nkuru isohoye inoti nshasha hama haca hibonekeza abikikamukiza kugira ngo bajuragize abo baba bataramenya ibimenyetso vy'izo noti nshasha ziba zasohowe biciye mu kuzifotora. Nico gituma abantu bose boza barasuzuma neza ibimenyetso biranga inoti cane cane ivyo umuntu arabira ku muco canke ivyumvikana iyo akorakoye inoti canke ivyiyunguruza iyo uhengetse inoti.